Shalom, shalom. Kaze muri studio ya Burundian Gospel TV. Uno musi muri kumwe na Pastor Alindi yo kubgayo. Hagarariye ishengero Abundant Life Church i Burundi Bujumbura mu Ngagara. Ndi umudamu yubatse fise abana bane. Nezerewe kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana rivuga ubuzima Kristo. Mu buzima bw'umuntu hariho ibihe bikomeye bigize ubuzima. Bimwe aba yarabirondeye, bimwe aba yaragerageje kubishikaho, abavyifuza, hari n'ibindi bimugeraho ariko atavyifujije. Muga cane hari ibihe vyiza umuntu aba hahamiye. Nk'akarero umwana muto iyo yitegereje abana baja kw'ishure arumva ahahamiye ubwo buzima bw'amashuri. Iyo bushitsemwo akumva nibisanzwe. Iyo umunyeshure mu mashure yisumbuye ariko abona abari muri kaminuza arahahamira campus kamutera akumva akeneye kuja muri campus, ariko yashika muri université cyangwa muri campus agasanga nibisanzwe. Umukobwa cyangwa umuhungu atarubaka iyo abona abandi basora ama invitation yumva hahamiye ubuzima bwo kwitwa madame, bwo kwitwa monsieur, yumva umenga ikintu kizomugira umuntu ari gushika mu rugo. Ndibuka nanje nkiri umukobwa naratangara ingene umukobwa umuntu akiri muto kuko yubatse gusa akazobona bavuze ngo bisa umuntu yicare, nkavuga none je nzo umuntu ryari, ariko umuntu yagira ahantu akubaka agasanga nibisanzwe. Iyo umama yubatse abahamiye kuvyara abakeneye kwitwa mama naka papa naka, ariko yabigeremwo agasanga biraryoshe kwitwa mama papa. Mugabo ubwo buzima si juru. Mu yandi majambo hariho mw'isi hari ubuzima butandukanye. Mugabo ubwo buzima ntibusigura kubaho neza, ntibusigura gushika. Cane usanga mu buzima bwo mw'isi harimo ikintu co kutanyugwa, ico no kwita insatisfaction. Ugasanga ivyo ugeramwo uko abishitse kose ariko kunyugwa kugumamwo, cyangwa ugasanga ivyo bintu harimwo amasusi, amaganya. Ni wowe wishakiye kubona amahanga ariko muri aya mahanga ugizemwo amaganya, cyangwa ugasanga harimo imiruho. Umusiguzi yaravuze ngo mw'isi ni imiruho. Uno munsi nje kubabwira ubundi buzima. Ubwo buzima ubugezemwo hari gikoreka. Imana ishimwe cyane. Ubwo buzima n'ubuzima rukristo. Ubwo buzima n'ubuzima wakira nye n'ubuzima. N'ubuzima wakira umukiza, wakira umucunguzi. Ubwo buzima sukugendererwa bisanzwe. Ubwo buzima ni Imana iba muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Ndibuka nkiri muto imbere yuko nshikara imyaka 14 kuko nakijwe mfite imyaka 14, ntaco nari mbuze mu bigaragara, nari mbayeho neza, niga amashuri atari mabi, ariko nari mfise ikintu cyo kumva nshishwe no kubaho. Ndibuka yuko kubera nahora nitegereza uwo twabana hafi muvukanye yashatse kwiyahura, hama nkabona ingene abantu mu ngo batumvikana. Nari umwana muto nkabona ingene aho mperereye naho ibintu bihari ariko nta buzima buhari, nkumva umuntu yopfuma apfa kare. Ariko ndibuka umunsi nahuye na Yesu, umunsi numvise ubutumwa bwiza, umunsi numvise ijambo ry'Imana, umunsi numvise urukundo rw'Imana, ukuntu Imana yadukunze. Menya neza yuko igituma mw'isi umuntu aruha amererwa nabi nuko umwasi yinjiye. Muri Yohana 10:10 havuga ngo igisuma nikizanwa n'ikindi atari kwiba, kwica no gutikiza. Umwasi icarondera mu bakiri bato, umwasi icarondera mu ngo, umwasi icarondera mu business, mu buzi, ni kwiba, kwica no gutikiza. Ariko inkuru nziza ngo ariko jeho ni Kristo avuga ngo naje gutanga ubugingo busagutse. Igihe namenye neza yuko hari umwasi yashatse kunyima amahoro, kunyiba amahoro, umunezero, yashatse kunyica nkiri muto, kuko kwifuza gupfa imbere y'imyaka 14 by'ukuri ni nko guhusha kubaho. Hama uwo mpuye na Yesu ntangura kunezererwa kubaho, ntangura kugira ivyizigiro. Ubuzima rukristo Imana ishimwe cyane, n'ubuzima buryoshe cyane kuko n'ubuzima burimo amahoro. Aho abandi baba muri insecurity, aho abandi n'imigishi babuza gutekana, ariko Kristo aduha amahoro. Ngire mbabwire nta kintu na kimwe mw'isi gishobora guha amahoro, ariko ni Kristo. Kubera iki? Kristo agerera muri twebwe.
umuntu yari karapfa mu mutima wiwe kubera agahinda, kubera guhemukirwa, kubera ibintu byinshi. Iyo yakiriye Kristo, amen, hari gikoreka. Uwo Kristo araza mu buryo bw'impemu, ariwe mpemu yera, umutima mweranda, le Saint-Esprit, akazana amahoro mu gishingo c'amahoro c'amaganya, mu gishingo c'agahinda kakira amahoro. Amahoro atavana ku butunzi, amahoro atava yuko hari amahoro mu gihugu, ariko amahoro ndibuka nakijijwe muri 94 hari crise mu gihugu, ariko ayo mahoro ya Kristo yampaye kugira amahoro. Kandi iyo wakiriye Kristo ugira ivyizigiro muri ino si, kuko ubona yuko ubu noneho utazongera kubaho wenyene, kuko Yesu yarasezeranye ngo nzobana nawe. Utangura kumenya ko amashuri yawe ugiye kubana na Kristo. Nari mu mwaka w'8 naciye ntangura kwizigira ivyizigiro byo kwiga amashuri, ntangura kugira ivyizigiro byo ko nzokubaka neza, nzovyara abana batazonteza umuruho, ntangura kugira ivyizigiro mu Mana. Imana ishimwe cyane. Uwo Kristo atanga ivyizigiro hano mw'isi, kandi ivyizigiro bihoraho. Igikomeye cyane aguha kunyugwa. Abavyeyi barashobora kuguha byose ariko ntibaguhe kunyugwa, ariko iyo Imana igereye muri wewe uhabwa kunyugwa. Imana ibahe umugisha.